izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu Njiri ya Yohani ku kigabane cyaho cy'indwi duhereye ku karongo ka 25 kugeza ku ka 36. Ijambo ry'umutwe riravuga ngo Yezu yigisha mu minsi mikuru y'isango. Abanyayeruzalemu bamwe rero bavuga bati, ujya si umwe bashaka kwica, none nguwo yivugira icese kandi ntacyo bamubwira. Abatware boba bamenye by'ukuri ko ari we Kristu, ariko uwo turazi iyo ava. Aho Kristo azozira ho ntawe uzomenya iyo ava. Yezu rero yariko arigishiriza mu ngoro y'Imana, arasemerera ati, muranzi kandi murazi niyo nturuka, ariko sinaje niraritse, ahubwo wantumye ni imvuga kuri mwebwe ntimumuzi. Jeho ndamuzi kuko mva iwe kandi niwe yantumye. Bashaka rero kumufata, ariko rero ntawamufashe kuko isaha yiwe itari bwagere. Benshi mu ishengero baramwemera bavuga bati, Kristu niyaza azogira ibimenyetso biruta ibyo uwo akora. Abafarizayo bumva ishengero rimunuganuga ko ibyo baraheza abahereza nkuka bakuru n'abafarizayo barungika abarinzi kumufata. Yezu rero arababwira ati, ndacari kumwe namwe umwanya muto, mpeze nsubire ku wantumye. Muzondondera mumbure, kandi aho nzoba ndi ntimushobora kuhaza. Abayuda rero baravugana bati, aho aza kuja tutomusanga ni hehe? Aza kuja mu bagarijwe mu bagereki ngo yigishe abagereki. Ibyo avuze ni ibiki? Ngo muzondondera mumbure, kandi aho nzoba ndi ntimushobora kuhaza. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Aleluya, amen, aleluya, aleluya, amen, amen. Bana b'Imana, twazirikanye ijambo ry'Imana aho twabonye ku kigabane cya kindwi, twari twahereye ku karongo ka mbere. Hari umutwe w'ijambo wavuga ngo inshuti za Yezu zanka kumwemera. Dukurikiza kandi avuga ngo Yezu yigisha mu minsi mikuru y'isango. Rero kuva kuri 11 niho twaciye tugeza kuri 24, ubu tukaba tugiye kuhabandaniza kuri 25 kugira dutahure ibyo ingene Yezu n'abafarizayo ingene baza. Abafarizayo bari baratanguye kwanka Yezu, barondera imbinu zose kugira bamwice. Aha rero kuri 25 bavuga ngo abanyayeruzalemu bamwe rero bavuga bati, ujya si umwe bashaka kwica. Abanyayeruzalemu kubera babonye ukuntu Yezu yariko arigisha, twarabonye abantu bari mu ishengero bariko barasenga, bari mu ishengero hari mwisaku zivuga ngo
urya ni Yezu, urya n'umwagwiza imikati, urya n'ingo mugabo bamwe ati nimureke urya n'umwagumura ishengero, urya ntashoboka. Imana iduhe gutahura cyane. N'ubu rero turacyabandanya turaba ingene Yezu byamugendekeye. Rero urumva abo muri Yeruzalemu bariko baranuganugana bati urya si Yezu wa wundi baguma bahiga ngo biyice. 2:6 bavuga ngo none nguwo yivugira icese kandi ntacyo bamubwira. Abanyayeruzalemu nabo bari bafise akangonongono kuko bavuga bati none ko ariko arivugira icese aguma yigishwa ashaka, kuki batamufata cyangwa kuki atacyo bamubwira ngo bamubwire hagarika ibyo bintu urimo. Abatware boba bamenye by'ukuri ko ari we Kristo. Abanyayeruzalemu bariyumvira ati ubwo abatware bacu boba bamenye ko ujya ari wa wundi Kristo cyangwa se yiyita Kristo. 2:7 ariko uwo turazi iyo ava, bakavuga ati uwo turamuzi neza, turazi yava, ariko uwo turazi iyo ava. Aho Kristo azozira ho ntawe uzomenya iyo ava. Bumva ati Yezu by'ukuri aho azozira ntibazomenya iyo yazananye. Bumva ko azokoroka kwijura, ariko tutirengagije ko ari abandi bamwemeza ko ari Kristo, bemera ko ari Imana by'ukuri. 2:8 Yezu rero yariko arigishiriza mu ngoro y'Imana, arasemerera ati muranzi kandi murazi niyo nturuka, ariko sinaje niraritse, ahubwo wantumye ni imvuga kuri mwebwe ntimuzi. Yezu rero kubera yabona ibiri mu mutima wabo n'amajambo y'urusaku baguma bavuga, yarabwira ati nyamara muranzi kandi murazi n'uwantumye. Yezu ntawe babwiye ati mwebwe mubigira ibigirankana, ibitangaza amaze gukora, ibyiza ndabagirira, mwari mukwiye kuba mwamaze kuntahura mukamenya iyo mva mukamenya n'iyo nja. Mugabo tugarutse inyuma ku bisanzwe, Yezu yarabanye nabo. Yezu barabonye n'ibitangaza byagiye bibaho akivuka, iyo baba abemera bari kwemera. Rero kandi tukabona ko bajya bo hafi yiwe bo mu muryango nibo bari bakwiye no kumwamamaza, ba se wabo, ba nyinabo, ba nyirarume, mbega. Ariko murazi ko abantu dufate mu Burundi hariho abahanza kenshi baramenyana, hariho abashuri baramenyana, abajiji ugasanga bamenyana cyane, abenengwe, hari ubwoko bwinshi. Nk'uko rero umujiji yoba ari Imana imukoresha ibintu, ugasanga abajiji bene wabo nibo bariko baramugwanya, cyangwa abashubi bene wabo akaba aribo bagomora abahanza, bakaba aribo bagomora abenengwe. Ati burya siwe yuzuyemo n'amashitani, ahubwo ni kuraba neza. Imana idutabare cyane. Aboba hafi yawe rero canke aboba hafi y'umuntu sibo bamuba hafi, ahubwo usanga benshi kwanza burya kenshi ngo umuntu yicwa n'uwo bagendana canke arerekerwa n'uwumuzi neza. Imana iduhe gutahura cyane. 2:9 akavuga ngo
jeho ndamuzi kuko mva iwe kandi niwe yantumye. We wakavuga ati arazi Imana, arazi wamutumye. Ibi 30 bavuga ngo bashaka rero kumufata, ariko rero nta wamufashe kuko isaha yiwe itari bwagere. Babonye rero Yezu ariko arabasigurira uwamutumye ko ari Imana ikomeye, ataje yiraritse kandi yavuye mu ijuru kugira agirire neza abantu, baca batangura guteka imitwe kugira barabe ko bamufata bamwice. Imana idutabare cyane. Benshi mu ishengero baramwemera, bavuga bati Kristo niyaza azogira ibimenyetso biruta ibyo uwo akora. Mw'iryo shengera, mu rusengero harimo benshi bamwemera, bana b'Imana harimo benshi bamwemera, bakanavuga ati none uwo Kristo wawe twoba twiteguye ko azoza akora ibimenyetso byoba biruta ibyo urya ariko arakora. Imana idutabare cyane. 32 hakavuga ngo abafarizayo bumva ishengero rimunuganuga ko ibyo, baraheza abahereza mwuka bakuru n'abafarizayo barungika abarinzi kumufata. Imana idutabare cyane. Abahereza mwuka, abafarizayo, abayuda bumvise ishengero rimukunda, babandi yagiye yihera imikate n'amafi bagahaga, baravuga ati shwi n'uwo Kristo wundi naho yoza ntiyokora ibimenyetso biruta ibyo ujya akora. Barabonye yazuye Lazaro yamaze mu cyobo iminsi 3, barabonye ibitangaza yagiye akora. Ariko umushiha w'abafarizayo, w'abayuda, w'abashinga ntahe bitwa ko barabashinga ntahe bari kugirira neza Yezu, baba aribo rero baravuga bati uyu mugabo nitwareka akaguma kwanza uyu musore, kubera yari akiri muto, akiri umusore, atuyuhamo twomureka ibintu byoba bibi, abantu bose nta n'uwosigara twubaha. Rero icyobaho nuko twomujanirana tukamwica kugira turabe ko aba bantu boreka kumwemera. Ariko turabona ko bitaboroheye ko bumufata muri nyagihe. 32 haravuga ngo abafarizayo bavuga murantunga. 3 Yezu rero arababwira ati ndacari kumwe namwe umwanya muto, mpeze nsubire wantumye. Yezu rero arababwira ngo ndacyari kumwe namwe umwanya muto, mpeze nsubire wantumye. Rero yarababwiye ati ndacyari kumwe namwe, ibyo mwokora byose ntimwonshobora kuko jewe ndacyari kumwe namwe gusika aho nzobishakira, cyangwa aho nzoshaka gutahira nkasubira iwaje cyangwa nkisubirira iwacu mu ijuru. Ariko ibyo byose ntibabitahura, kandi hari aho bamufata ngo bagira bamwice bazi ko bamucakiye, mugabo bakabura yazimanganye. Ariko nibyo ntibitume burya iyo abantu bamaze gutegwa n'imyuka mibi, kuyibakuramo biba bigoye. ni kuza turasenga cyane. Muzondondera mumbure, kandi aho nzoba ndi ntimushobora kuhaza. Yezu arababwira ati uko mushaka kunkorera ikibi, ntiharagera ko mva muri mwebwe, ndacyari kumwe namwe. Ariko umunsi nzoba nigiriye muzondondera mumbure, kandi aho nzoba ndi ntimuzohashika, bizobagora. Rero bana b'Imana
amaze kuzuka akisubirira mu ijuru. Bamwe baramurondeye baramwipfuza, ariko ikiza gihari ni uko ababaye abahizi barigaye bakurikira Yezu. Aho duca tubona na Auguste ujya yamucumisa icumu mu rubavu, turabona ba Pawulo bahinduka, n'abandi benshi tutamenye barahindutse. Abayuda rero baravugana bati, aho uza kuja muranunga, aho aza kuja musanga ni hehe? Aza kuja mu bagararijwe mu Bugereki ngo yigishe Abagereki. Nabo bakiyumvira ati ariyemera, ahaza kuja tutomenya ni hehe? Mbega aza kuja mu Bugarire, mu Bugereki, nimba ari mu Bugereki, mu Bagereki niyagira agende muri babandi bugarijwe n'ingorane canke bapfunzwe nk'abari mu gasho. Rero bumva ntibatahura ibyo Yezu ariko arababwira, bumva ko Yezu ari umuntu nkawe, bumva ko Yezu mana. No muri iyi si hari igihe tubona abantu kandi twari dukwiye no kububaha, tukabasuzugura, tukabashira isoni, kandi Imana itadushize ku bikundiro bimeze kimwe. Imana igiye gutahura cyane. Akarongo kanyuma kakavuga ngo ibyo avuze ni ibiki? Ngo muzondondera mumbure, kandi aho nzoba ntimushobora kuhaza. Rero basigaye baridoga ngo ibyo avuze ni biki? Ibyo avuze ni biki? Ngo muzondondera mumbure, ngo kandi ngo aho ndi ngo ntimushobora kuhaza. Byarabatangaje, baribaza, bumva barayobewe Yezu ari we, ariko by'ukuri Yezu yavuga ukuri, yababwiza ukuri. Mugabo n'uyu munsi Mukama Yezu aratubwiza ukuri, mugabo twebwe nitwe tudashaka gutahura. Ariko Mwami Yezu ari ku ngoma, yaratsinze. Bana b'Imana tuze turubaha Yezu, kubera n'uyu munsi Yezu aravuga, ariko benshi bavunira ibiti mu matwi, ntidushaka kumwumva. Bana b'Imana, kandi tunezerwa isi nayo iri ku muvuduko udasanzwe. Umuntu muririrwa n'ukumva bukeye ngo yapfuye, ukumva mwari kumwe ngo nakaragiye. Buriya dukwiye kwama twiteguye iminsi yose, umwanya ku mwanya, umunota ku munota, twama aho turi hose twumva ko turi mu mashimwe y'Umukama, kugira Umukama tumwiyegereze, kubera we waratwegereye. Ariko twebwe turisubiza inyuma, ntidushake kumwegera, ariko burya tumwegereye biba ari iby'agaciro. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yezu, turakuminaza.